Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu Njiri ya Yohani ku kigabane cyaho cya gatatu kuva ku karongo ka 31 kugeza ku 36. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo uvuye hejuru, uvuye mu ijuru aruta bose. Uturuka ku isi ni uwo ku isi kandi avuga ibyo ku isi. Uwavuye mu ijuru ashingira intahe ibyo yiboneye kandi yiyumviye, ariko intahe ashinga ntawuyakira. Uwakiriye intahe yiwe aba yemeye ko Imana ari imvuga kuri. Uwo Imana yarungitse avuga amajambo y'Imana, kuko Imana itamugerera mutima. Data arakunda Mwana kandi yamushikirije byose. Uwemera Mwana arafise ubuzima budahera. Uwanka kwemera Mwana ntazobona ubuzima, uretse ko ishavu ry'Imana rimugumako. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Bana b'Imana, turazirikana iyi nkuru nziza iri muri Yohani. Turabona ijambo ry'ubutwe ritubwira ngo uwavuye canke se uvuye hejuru, uwavuye hejuru, uvuye mu ijuru. Ubwo uwo ni Yesu yabaye mu ijuru, yavuye mu ijuru. 3:1 haravuga ngo uwavuye mu ijuru aruta bose. Ngo uwavuye mu ijuru aruta bose, uko nuko kuri. Uwo tuzi yavuye mu ijuru akaza mu isi ni Yesu. Uturuka ku isi ni uwo ku isi kandi avuga ibyo ku isi. Uwaturutse mu isi ni uwo ku isi kandi avuga ibyo mu isi. Kubera iki? Kubera twebwe twabumbwe mu gitaka. Duca dusubira mu gitabo cy'Itangiriro aho tubona Imana ibumbabumba ivu, hanyuma igahuha impwemu muri Adamu, ubundi Adamu akaba arabaye umuntu. Uwo ni wo mu isi. Rero ngo uwo mu isi avuga ibyo mu isi. Twebwe abantu twavuye mu ivu tuvuga ibyo ngaha ku isi kuko nibyo tuzi, nibyo tubona. Ariko wavuye mu ijuru avuga ibyo mu ijuru kuko azi ibiri mu ijuru ingene bimeze. Niyo mpamvu twemera Yesu Kristo, tukamenya tuti ibyo Yesu yatubwiye biri mu ijuru niko kuri, kandi uko nyene niko kuri. Yesu yaratubwiye ingene mu ijuru bimeze. Hari abantu bamwe usanga hariho batemera ibyo Yesu Kristo yavuze, canke bariko barigisha bagahindura imvugo za Yesu Kristo, nko kuvuga ngo abapfuye ngo baja mu ivu nyene ngo byabo biba biheze, canke se ngo bapfuye ngo bari mu ivu ngo mpaka igihe Yesu azozira gucira urubanza. Ariko ikintu kimwe twomenya cyo Yesu yavuze ko abapfuye barafise ahantu bari ahantu heza mu ijuru. Si mu ijuru rya rusangi kujya abarikoreye tuzorijamwo hageze, ariko ntabwo abapfira muri Yesu Kristo bari ahantu habi canke bari mu kuzimu, baheze mu kuzimu. Bafise ahantu heza baruhukiye. Uti kubera iki? Kubera Yesu Kristo wenyene niwe yabwiye cya gisuma bari ku musaraba ati uyu munsi uraza kuba hamwe muri paradizo nanje. Yesu yabivuze kuko abizi. Kiya gisuma ku musaraba cyari cyamaze kwizera ati aho mfira hose umwarimu yanyemereye ko tuza kubana muri paradizo. Ikindi twizera nuko Yesu wenyene yivugiye ati umworo Lazaro n'umutunzi. Umutunzi yarapfuye aja mu muriro, aja ahantu hababaza, hanyuma ariko arababara ngo abona Lazaro mu ijuru.
ngo acarasemera ngo Lazaro nawe ngo yari yimereye neza ngo mugikiriza kwa Abrahamu canke kwa Ibrahimu ngo wamutunza atangura kubwira Lazaro ngo namubabarire ngo agenda akoze amazi ngo akoze urutoke rwiwe mu mazi hanyuma ngo ayo mazi nihaza kwima ry'amazi basi arirungike rikorokere mu kanwa ka nyamutunzi. Mugabo Abrahamu aramubwira ati yo mwana wanje buriya byarahetse iyo uri niyo Lazaro ari haratandukanye cyane wagize umunezero ukiri mu isi ibyawe byahereye mu isi Lazaro nawe ubu n'umwanya wiwe. Bana b'Imana rero abantu muri mu mibabaro mwizeye Yesu Kristo mwumva ko namwe umwanya wanyu uzogera umwanya wacu uzogera tunezerwe uzogera iyo upfiriye muri Yesu Kristo uja ahantu heza kandi urabona Yesu ukanezerwa kuko Yesu yarabibwiye. None kya gisuma cyari ku musaraba ni wabuzi kusenga ukakora twa dukorwa twiza twose Imana ishaka. Bimwe Yesu yatubwira ati ushonje umuntu ashonje mugaburire umuntu ashonje agenda gusa mwambike umuntu inzu yamuguye ko mufashe kuyisanura. Bijya ni wabikora ukiva mu mubiri ugenda aho Yesu ari ukabonana na Yesu Kristo mu gihe uzobutegereje ko umunsi wanyu muzoba kwanza abapfa muri iki gihe canka abapfuye mbere zacu hariho umuzuko wa mbere uzoba wo kumarana imyaka 1000 na Yesu Kristo hanyuma hazoba finale. Rero icyo nzi cyo nemera jewe niko nemera ko umuntu apfuye neza mu mahoro aruhukiye ahantu heza cyane mugikiriza kwa Abrahamu ahantu Abrahamu ari Yesu ari abamarayika bari. Rero haranira gupfa upfiriye muri Yesu Kristo. Aha twabonye rero ko abavuye mu isi tuvuga ibyo ku isi kuko nibyo tuzi byo mu ijuru ntabyo tuzi. Mugabo aha naho kandi hari habo Yesu abihishurira iby'ijuru akabahishurira iby'ijuru akabereka uburyohe bw'ijuru ku buryo bamwe tuzi iyo turiko turaja bamwe tuzi iti naho nopfa ndazi ko noja mu bwami bw'ijuru. Rero aribyo byiza byacu byo kuba Yesu ahindukira agatora bamwe mu bo mu isi akabahishurira iby'ubwami bw'ijuru ingene mu ijuru ari heza. Uwavuye mu ijuru ashingira intahe ibyo yiboneye kandi yiyumviye ariko intahe ashinga ntawe yakira. Imana idutabare cyane. Uwo ni Yesu atubwira ko uwavuye mu ijuru avuga ukuri kw'ibyo yiboneye mu ijuru ngo ariko ngo intaha dushingira intaha tubwira ngo ntawe yakira. Abantu rero ntitwemera. Yesu niwe yigeze yambwiye ati mwananje abisi banezerwa no kwakira iby'isi ntibanezerwa no kwakira iby'ijuru. Abisi rero beshi tunezerwa no kwakira ibyo mu isi ntitunezerwa no kwakira iby'ijuru. Tunezerewe no kwakira iby'ijuru nuko twogaruka ku majambo yose Yesu yagera twigisha kuko twizera neza 100% ko Yesu yabaye mu ijuru ariwe atubwira ayo majambo yongene mu ijuru hameze. Na cyane cyane ko igihe yanagenda yavuze ati agiye kudutegurira mu ijuru kwa se hari ibibanza byinshi hari amazu meza ko tuzoza kubaho tunezerewe. Rero shitani ntikaduhende ngo iby'isi bidushuke bitwononera ubwenge biduteshe inzira yo kuja mu ijuru usange turiko turigira mu bihenda amaso kandi Yesu yaradimaze kutumenera ibanga ry'ibyiza by'ijuru. Rero wenyene niwe ashinga intahe akavuga neza ibyo yabonye mu ijuru. Niwe yatubwiye
iby'umutunzi n'iby'umworo Lazaro. Niwe yatubwiye ko Lazaro ari mu ijuru. Niwe yabwiye cya gisuma ku musaraba ko baza guhurira muri paradizo. Ubwo rero twizere ko ahandi naho hamwe Yezu yihindura, Eliya na Musa bakazanana, Yohani akabwira Yezu, Yohani na Petero akaba ari wavuga ngo ngatwo hubaka ngo ingoro zitatu, ngo rumwe rwa Eliya, ngo urundi rwa Musa, ngo nugwi wawe. Rero none Eliya na Musa bari bavuye hehe? Bari bavuye hehe? Rero ni bitwereka ko mu ijuru abarangije neza baragenda mu ijuru. Eliya yajanywe wewe adapfuye, Musa nawe ntituzi neza, mugabo uko icyo twizera nuko bari mu ijuru. Twizere rero ijuru ririho, kandi abapfuye neza bapfiriye muri Yezu Kristo baririmo. Turababara mu isi, tugahura n'ibigeragezo, tugwaye tukababara, ariko iyo urangije neza uje ahantu heza. Uwo Imana yarungitse avuga amajambo y'Imana, kuko Imana itamugerera mutima. Ngo uwo Imana yarungitse avuga amajambo y'ukuri, avuga amajambo y'Imana, ngo kuko Imana ntimugerera mutima, ntimugerera mutima mweranda, ntimugerera mutima. Buriya rero twebwe ku bantu berekwa, ku bantu bavugishwa, ku bantu umutima mweranda zako akabakoresha ibitangaza, Imana iba yatugereye, iratugerera. Kuko hari igihe ngira nk'amayerekwa, nkumva iyo biba byari bibandanije, canke ndyamye nkagira iyerekwa mu ndoto, nkumva nazivamwo, nkumva umenga kuki ntobandanya mw'ibi bintu nari nibereyemo, ko byari byiza, byari binezereye, yari message Imana yari kirampa ku muntu, kumbura message nziza. Rero nkumva ati iyo nigumira muri ibi bintu, kubera Imana yanyeretse, ariko hagezaho ibikata, yangereye. N'uwo ari we wese yerekwa canke abonekerwa canke avugishwa na mutima mweranda, Imana imugerera mutima ahageza. Mugabo Yezu Kristo we ntabwo Imana yamugerera mutima mweranda, ntabwo Imana yamugerera, kuko Yezu na mutima mweranda na Mana Data n'umuntu umwe. Kuko Yezu ni jambo ry'Imana nzima. Rero uwo mutima ni uwa Yezu nyene, kandi ni wo w'Imana Data. Rero Yezu ibyo avuga byose ni 100%. Ntawovuga atari babandi baba bariko bararondeza hirya no hino ibitari byo kugwisha abantu, canke byo gutamura udubu umuntu. Kuko hari igihe umuntu aba yibereye mu by'isi, azi neza ko atajuru ateze kujamwo, agaca kwega n'abandi tuze tujane mu muriro. Ubwo rero aca agerageza guhiga imirongo yo muri Bibiliya, akwigisha kwereka, kubera hari haba usanga inyuguta yabize, bariko barigisha ko Yezu Kristo atari Imana, canke se atari umwana w'Imana, ko Yezu Kristo afise ububasha bwahageza, ahubwo bakumvisha ko atari wazoca imanza. Ariko mu by'ukuri uwo Yezu Kristo, utemera Yezu Kristo ntazoja mu ijuru, kuko Yezu wenyene ni wazinjije abantu mu bwami bw'ijuru. Niwe yahawe ibyo kwisi n'ibyo mu ijuru, kandi niwe Mana nyene.
rero ndizera ko uwemera Imana 100% atari arahushagirika aremera na Yezu Kristo. Reka tubandanye 3:5 aravuga ngo data arakunda mwana kandi yamushikirije byose. Urumva banteye haleluya. Ariko kubera turi muri Karema, murazi abagatolika muri Karema dufise inyifato tugomba kuyifata. Rero ariko reka tuhasubiremo, data arakunda mwana kandi yamushikirije byose. Ngo data Imana data arakunda mwana kandi ngo yamushikirije byose. Ibyo ni Yezu Kristo yabaye mu ijuru abyivugira. Nyimba hano hambere yatubwiye ati uwavuye mu ijuru aruta bose. Uwuturuka ku isi ni uwo ku isi kandi avuga ibyo ku isi. Nyimba twebwe abo mu isi twavuye mu gitaka turavuga ibyo mu isi kuko turabo mu isi nyene. Mugabo uwavuye mu ijuru azi ibyo mu ijuru, arazi kuri kose kwibiri mu ijuru. Rero Yezu Kristo wo mu ijuru kuko atavuye mu gitaka, wewe yabaye special mu nda ya Bikira Mariya. Nubwo yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, ujya mubiri babambye ku musaraba bakubise bagize iki kugira yicishe bugufi abane n'abantu atwigisha dukuri guture kuko abantu twari twarananiranye kumva. Rero uwo yavuye mu ijuru Yezu Kristo niwe azi byose by'ijuru kandi yarabiduhishuriye n'uyu munsi nibyo turiko turazirikana. Ntabwo yaremwe nkuko twebwe twaremwe. Nikimenyamenya isamwa ry'indagiwe kuri Bikira Mariya, murabizi ko nta muntu numwe mw'isi yigeze avuka hatabanje kuba umugore n'umugabo canke abahuza ibitsina. Imana idutabare cyane kandi Imana iduhe kubitabura cyane. Rero twumve Yezu, dukurikire Yezu kuko niwe avuga ukuri. Rero arivugiye ngo data arakunda mwana kandi yamushikirije byose. Byose biri mu biganza bya Yezu Kristo. 3:6 uwemera mwana arafise ubuzima budahera. Ngo uwemera mwana arafise, uwemera Yezu Kristo arafise ubuzima budahera. Uwumwemera arafise ubuzima budahera. Uwanka kwemera mwana ntazobona ubuzima, uretse ko ishavu ry'Imana rimugumako. Bana b'Imana murumva ibi bintu rero birasobanutse. Uwanka mwana, mbega uwanka Yezu Kristo, gatwasubiremo. Uwanka kwemera mwana, uwanka kwemera Yezu Kristo ntazobona ubuzima, uretse ko ishavu ry'Imana rimugumako. Murumva bana b'Imana, bajya rero bigisha ko Imana ariyo yonyene yo kubahwa. Uwo Yezu bavuga canke uwo mwana w'Imana bavuga ko atari Imana canke atari umwana w'Imana by'ukuri. Bana b'Imana ibi birasobanutse. Ibi ni Yezu Kristo yabaye mu ijuru abyivugira. Ubutamwemera ijuru ntabwo azorikatamo kuko nikindi nacyo none Yezu Kristo niwe afise imfunguzo z'ijuru. Kwanza imfunguzo z'ijuru zifiswe na Petero, kandi Yezu Kristo niwe azinjiza abantu mu ijuru. Rero uko byogenda kose, naho wowe utemera Yezu Kristo urashobora kumwemera ni waba wumvise ijambo. Kandi noneho benshi ndizera baramwemera,
abatamwemera nabo nibo babana byumvirije. Imana idutabare cyane. Ukabuzi ko ari abatamwemera urabaha ubutumwa nabo ubwami bw'Imana bubashikeko, kuko bana b'Imana ni byiza ko tuza turahererekana ubutumwa bukubatse buhe mugenzawe kugira umurokorera ubuzima. Murabona aho isi iriko iratera igenda, ntabwo ari ahantu heza, mpora niyumvira nkibaza ati none nk'ubu abatemera Imana, abatemera Yezu Kristo kweri babayeho gute canke bazobaho gute? Imana idutabare cyane, Imana iduhe kubitahura cyane. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.